nta kuntu woba ngaha muri Gatwaro muri Dunga canke Kiyange canke Same canke Bigina ugasanga uri umwana ntugira amahera. Ni kuvuga yuko ishe niba yaracitse hagati ya twe turi abana 77 78 79 dufise amahera n'abana bo batagira amahera. Ni kuvuga hagati hari ibintu byahagaze. Twe twara abana bato dufise amahera. Warabonye umuntu atagira ikivi ciwe muhira atagira ingundu y'igitoki, nta mwana atagira ingundu y'igitoki, nta mwana atagira inkoko nka 3 canke 4, umwana atagira impene atagira intama. None umenya ko ufise amashasi gute? Niga nivyo barabigira kugira ngo bamenye ko nakafise amashasi mu bana. Nutagira na kimwe ugasaba ugiye muri segonderi uguma atana n'amahera make ufise. Urumva ivyo byose ni ibintu byabakwiye mu buzima bwa misi yose, bibatwara ahantu mwese muregwa. Mama ndakeneye kamambiri, mama ndakeneye amavuta yo kwisiga, mama nje kwimosha. Usaba hamwe na samwe hari kwimosha. Mugabo umaze gukura, umaze gutangura windwi, umaze gushika mu gatanu mu gatandatu usabra isabuni. Ibi rero nivyo vyerekana abantu ugwaruka ejo ushobora kuba ari binebwe, kuko icyo uzoba umaze gukura ugitangura kukiba ukiri umwana. Ukunda ibikorwa ukuze uzoba umeze neza, utabikunda uzoba uri kinebwe. Bazoguha ahantu ubu mukuru mu mezi 2 bagukure ngo twarihenze bacakurana kubera ingene wakuze. Icyo uzoba ukuze utabukibukirimo, ukerebutse ukuze uzoba ukerebutse, uri kinebwe ukuze uzoba uri kinebwe, kuko itiro izokunesha. Ugasanga umwana saa 11 araryamye bamukomye ngo ni mundeke. None wewe yova mwiki utamenyereze kubyuka saa 11. Twe twabiga twiga mu Kiyange saa 10 y'ijoro twatugiye tukwandurutse tugashika saa 2 mu Kiyange. Twaracegwa ntibadukubita ko twava kure. Saa 10 twarataha tugashika muhira saa 3. Sare tukaryama saa 10 twatuvyutse gushika umuntu agasaza agipanze kumwe yavyuka saa 10. Nibi rero nicyo tuko turababwira. Umwana wese adahindutse atabaye umuntu akiri muto, nshito mu Kirundi bavuga ngo igiti gorogwa kikiri gito, kimaze gukura ugoroye gice kivunika. Abantu bakure mugabo korera abantu original kujya mama avuga ati mwana nzogira umuntu nibo dukeneye. Nibi tuba tubigisha. Nicyo gituma imisi yose ari gukerebuka. Twarazanye umugambi ugira ngo isi by'inkona bikerebuke mu mazone yose, ubu twazugire mu gihugu cyose. Umwe tukeneye ejo heza ku bana, ejo abantu beza batwara igihugu, ejo abantu bubaka ingo nziza zubatse. Kubera twasamaye umwanya muremure ubu vyataye gusambuka. Umuntu agira mariage nyuma y'indwi 3 baca bahukana. Ubu abana baragenda kurongorwa, abakuze abakobwa batazi guteka ngorane, akibaza yuko arongowe ari kujya mu restaurant imisi yose kajagari, akibaza kukumesa hazomesa umuboyi. Nukama rurerure. Mugatwe twakuze umwana w'imyaka 5 asigara muhira y'imyaka 7 ari wateka, abandi bose twagiye kurima. Tukava kurima ahishije. Umwana w'imyaka 7 ariko ubu inkumi imyaka 24 ntazi guteka. Kandi yavuze akazi kenshi. Ega ningo ni gwawe. Ningo ni gwawe. Murumva n'urugamba duteza kugwana
kugira umuntu w'umuntu ejo heza kandi igihugu gikomera ingo zikomeye abantu rero bateza gutegurwa icyo gituma tubasaba yuko mwese babahaye impanuro muzumva bavuze bati tukeneye ko mubiki muvyumve dukeneye ko mwubaha abavyeyi ababakurira dukeneye ko atajambo ribi riva mu kanwa k'umwana nta bitutsi dukeneye iga kuvuga amajambo meza hama muhezagirane Imana izo bahezagira Nuko twasanze bana batoyi bataye kuvuga kumenya ibitutsi gusumba kumenya gusenga twarabajije mu mashuri kuva mu 2015 na gatandatu turaje mu mashuri mu banyishuri dusanga abakobwa batwarinda cyane ubajije agatwarinda bamuha bitumbura bamuhaye imbombo bamuhaye irifti y'imoto gasanga abana kora byara kajagari ubiko birahera kwiyemera umariyo ni ivyo asa ntagiye umuntu haravuga ngo Imana yamuhezagiye none we yarakuvumye we yakuvumiye mwahuriye ko twamana nakaye gasoko yakuvumiyemo wari wagiye gukora yiki hana hamwe ntazogira abantu bazaritoza Imana ngira yaramvumye nta numwe yavumye nayibaza uti ko nzenye kwisi wamwiye nzobiki mugakwiru yibaze uteza kubukorana nayo korana na shitani kwaza ati ngo ntibihenze so wanje ntawuzi ntiwoza kumubaza mwumvirize ivyigwa tuba turaba ni ivyigwa byubaka umuntu umugamba ngo yandikije abana benshi sindamenye itigire nina ugiye igihumbi umengo ararenga kubera barazi impanuro twabahaye mu 2015 ko zabubatse namwe gwaruka nibi dukeneye ko mwiyubaka dukeneye ko mu bana biyemera n'umuntu ari karagenda bafata ige mwana yararitswe bajya abana barafise aho bahurira barabwirwa amajambo abubaka raba ngene biyumvira raba ngene babona ejo ngene hameze mwikaye binivyo mugabo kujya hajya mwikaye ntiharimwo ibikenewe kugira umuntu aba umuntu ijana kwijana nico gituma kenshi iyo babigishije musamubizi ku mutwe ngo mwaborotse ibintu babahaye ikibazo bumvise 10 ku 10 ajya 10 ku 10 ntakwiye hariho ubuzima bwa misi yose nico gituma iyo umwana akora utuntu twishi usanga ciye ubwenge gusumba kumenya ivyo mwishuri gusa ikintu cyose kibonye ubonye igiti kikugira hungabana igabe basha kwera ikigihungabana kubereka akavumbuzi kagenda uko ukarondeza kubereka akavumbuzi katagenda uko kagenda kajya vuguti kijya kintu neza ukimenya